nikuvuga ufise nyoko wawe kwita so wawe iga muha amakove n'inkoni atamusumira wewe nawe uri mukobwa amahigwe menshi nka 80 uzokubita umugabo wawe. If you build well. Bakunzi ba BMBC Broadcasting turabaramukije umwe wese ahaherereye. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro icyanzo cy'iterambere kuri micro muri kumwe na Caritas Nduwimana. Kiganiro tuzahugifadikanya na mugenzi wanje umukunzi Katia Benita ndakora mu kije Caritas. Namwe ndabaramukije mumeze neza. Ego ndashima. Maramutse amahoro. Ego turashima. Okay, mu kiganiro cy'uno munsi cyanzo cy'iterambere tuzakuvugana ko kuri suje uno munsi hari cyo muyivuga ko ego uno munsi kuri suje uno munsi tuvugana ku vyerekeye gukora akazi unyarutsa uvuga mu kinofunofu rapidité. Okay, tutaduga ku ijambo reka duhe akanya mutumire wacu nawe nyene idondora we karadukurikira. Mwakoze kuntumira nitwa David na makuriro ndumuyobozi wa BMBC. Ego murakoze. Okay, murakoze cyane muyobozi wa BMBC murakunda gushikiriza abantu aho uvuga nyabona ati abantu nibakore mu kunyarutsa igihe cyose rero umuntu ari karakora mu kunyarutsa hari igihe umuntu uko yaraye atari kashobora kuvyuka cyangwa ukajusanga kakanya uvuga ati ni munyarutse ukajusanga umuntu mu kunyarutsa ako kazi kiwe ahubwo yaje avuga ati nyabona Jose shora kunyarutsa akazi kwera yuko ko havaga gahera canke nkaburi cyo nkora ejo bigatuma yuko ashobora gukora ako kazi mugabo ukacusanga ari kari reserve ariraririza utuntu duke kugira ngo azoronke utwadoshobora kuvuga gukora nkejo. None mbega mudusigurira nk'ubivuze ati harakenewe ikigwa cigisha abantu gukora abanyarutse titwikorera muri raranti ati nzobibandanye ejo ahandi ngo iterambere subu. None mwoshobora kudesigurira nkaho mwashatse gutanga ubutumwa buhe? Urumva ubwa mbere ndaramukije kandi abariko barakurikirana televiziyo BMBC Broadcasting. Ego n'abantu bakunda iganiro icyanzo cy'iterambere kivuga hanini kubijanye no gukebura abantu kugira ngo bijukire imirimo bakora amako mu mpuzu hanyuma umuntu wese aronke icashira ku meza sivyo. Rero ndabaramukije bose hanyuma kuri je bazumbajije bijanye n'ukuntu n'abantu bakora bikwega bikwega umengani abantu bose kamengana batama abandi kamengana baramugaye jiwe kwa ndumukoresha mu Burundi urumva birambabaza kandi ngahi wacu by'akazi burya n'abantu batumenga nyene gukora akazi unyarutse umengana kwimaramaza umengana kwerekana kuri indushe n'ibindi sivyo. Rero jewe byo narabivuze nti harakeneye ikigo amashure no mu nzego zitandukanye no mashira hamwe kugira abantu bamenye ukoza akazi ukamara kandi unyarutsa gato dukora mu byo kubaka. Uravye video y'umunyamerika canke mu Faransa canke mu Shinwa canke mu Japan ariko aratera nk'isima ku ruhome urabona ko agira gutya uravyumva mugabo ini wacu umufundi bana ni tubanza kihweza agasubira kihweza urumva mbare menga ariko ndagira ndiko shaka kwerekana abantu batahure ivyo tushaka kuvuganako. None kubera iki mu bindi bihugu abantu bakora akazi banyarutsa bwa mbere mu bindi bihugu umuntu ahembe gushaka koze ariko kandi abantu muri ibyo bihugu barazi ko ku kazi baranezega no kwereka abakoresha babo ibihugu vyabo ko ivyo batumwe babiranguye muguru umva twenga iwacu nuko mvuza abakozi bubaka mvuza abasaramara bajya bakora intebe nkavuga ukubura nkavuga oza amasahani nkavuga umese impuzu je urumva ni homba ndazi nk'abarundi baba muri diaspora baba mu mahanga barabizi ivyo ariko ndavuga ko ushitse hari baraya canke muri za Amerika za Australia utanga ravye kuntu abantu nk'abo bazungu akazi bagakora hamwe uvuga ati none uyu muntu ntaruha kumba araruha wewe arazi ko gukora n'ubundi ari kuruha
ntiyagiye ku mirimo kugira ngo yiziganyoya yagiye akore atange inyungu. Ndazi n'abarundi baje hanze ivyo bintu birabagora kumenyera gukora kujya kw'abazungu ubwo je ko nabivuze ngaha gutambuka ni rumwe rumwe hategere nkaje ndi mushefu wanye ravyo je kujya kontu ngenda nanyaruka nkuko abantu cavuga ati jya nawe jya kwagenda nk'indushi bimeze gute mugabo mu ministre w'Iburaya agiye nk'umusazi president abantu bavuga ati sesa nta gitangaza kirimo mugabo mbere ngahi wacu nk'umuntu yeko atera imbere niko azaragabanya arire akoresha mu gukora akazi mu gutambuka no mu kuvuga mushamwe mumva bimwe byo kugomatwa aravyo niko bimeze ugasanga mbere nkahe wacu nk'umutegeka atagomatwa abantu caba ngo ntiyubaha aravyo kubera iki byose bikoze mu makode y'ubunebwe rero shaka kuvuga iki ushaka tuvugane ko no munsi nuko nica mu byukuri gukora akazi wirekura kubera imvo zimwe zimwe navuga akazi karahera nka twe turi entrepreneur je nkoze projet ntihere sinishuzanya neyo urumva umuntu ananyage nkorere etude ungire plan ungire devis sinamushije sinishuza nukuvuga je yo mba nkora nirekura kandi je bintu mu Burundi birahambaye kuburyo hariho n'aba entrepreneur badakorana na leta cyangwa abandi mashira hamwe no mu byabo bakora birekura gushikamwe amasosiyete yaba asubira hasi cyangwa akugara urumva rero urumva gukora umuntu yirekura yikwega ni bibi bwa mbere bituma shika ku nyungu nke iyo nk'umuntu yikoreye ivyiwe niba abantu dosanga yama akamari ko ararima none ko tutabibona agateka injya ukarindira ko zisha ukabura agaharura ibijumbu ukandira ko heza ukabura none hajya no mu guteka harabamwe kunyarutsa nakiru nakimwe abarundi bakora banyarutsa nakimwe ikinyarutsa n'imbabura oya ubundi ko umuntu aba yahejeje kubishirako abasigaye kwimbabura nayo ibinyarutsa twega abantu badufasha muhira mu byo guteka nabaje none kubera iki ko dufise imbabura canke amaciga muteka ko angahe atane kubera iki ushobora gufata ugashusha amazi ngaha hari umunsi umwe mbona baratevye guhishe kubera iki ushobora gushusha amazi ngaha y'ubugari hanyuma ugacumba ubugari cyangwa imboga ukarindira kuri yaziko nyene akaba ari weje kugira guteka imboga gaco ariho uza gushusha amazi y'ubugari byo ari gike najya amakara riba ryabonetse no ivyo nyene ariko karita nawe ariko nawe firima numva yuko ibyo bintu byumvikana abarundi hariyo muri kamere yacu mengo biri mu mategeko niyo kamere yacu gukora ikintu twitonze umva kandi mengo biremewe n'amategeko mengo nibisanzwe iyo nanyera kuzomba ngujya muntu ngo aranyaruka ahubwo umenga umuntu atitampoliza umenga n'umuntu umenga aratekanye umenga n'umuntu windushi sivyo nakubwiye hakarurero ukurumva ivyo ndiko ndavuge ya no madefo abayoroshe gutahura iyo abahakaruro afata abantu bato abo twita bato ngaha mugabo muze nabwiye ikintu cy'abategetsi utagoma atwa ntibakwemera abantu uri umutegetsi ugatambuka kugira gutya utagenda rumwe nkuko akato do abarundi bavuga ngo ntiwiyemera zo rero ibintu byose dukora tubikora muri ante nabwiye byo kubaka tuje nkoreramwo ukuntu usanga umufundi wenda mu gutera umusomari agira nkuko aho rero muri BMBC na bya byiga rutanga na bya bihano dutanga na bya biki mugabo byose barabirenga ko mufundi inyundo rimwe agasubira kabiri agasubira urubaho akagwirwa ko uzanye umufaransa impande yiwe yoca akora ibintu umuntu azokora n'isi 10 mu musomo ni hajya mwumva ni buriya batubwira bati mu gwiteye imbere ngo umuntu hanga amahera menshi ku munsi wibaza hariya ko wandikisha presence ngo watonze muri rya gwiteye imbere hari hantu umukoresha n'ubwira ngo natonze kuko umva ntibafina arabakazi wakoze no yani urumva bo bakoze nyene na pressure bigara bashirako umuntu w'Iburaya avuka umuzungu umuntu muri yose muri Amerika umushinwa ivyo kumubwira ngo nyarutsa ntibibaho umva wewe niko baremye sivyo rero kugira nako dushikira ico kintu rero
nkurikije uburemere gifise je mbona mu gihugu basha hoba n'ivyiga mu mashure abantu bakaza barigisha gukora banyarutsa gukura banyarutsa kwandika banyarutsa gukoropa banyarutsa gusatura nk'ibanyarutsa ibintu byose banakiga kunyarutsa ni naho amaze gukura akaja mu kazi akamushikiranganje akamudegiteri akaba chef d'entreprise agatwara BMB agatwara banka agatwara association agatwara ONG niho ivyo azokora azobinyarutsa abantu bakura bazi ko ndago yakarorero ibintu byo bunebwe mu byo dukora byo kwirekura nibindi urazi ko bigene bigashika no mu kuvuga mwege muze mugende murabe nk'aba influencer abanyepolitike nka muri za Tanzania za Kenya sivyo muze mwumve ukuntu birekura mu kuvuga sivyo vivacité vivacité kubita mu mizisiye kumva mu nyepolitike akubita kabisa ko aravuga atomora n'ibintu byose mugabo ngaha uko umuntu adoga igiti mu Burundi uko abo mu Rwanda tugakomeye uko abo nyepolitike akomeye uko aba naka aba tora muri ibi niko adaragabanya uko ntavuga kugira yigisha abantu bose ko kugenza boro ari byo byerekana ubushefu sivyo rero urabona ko ibintu byamaze no kugera ku rugero no rurero rwo hejuru sivyo hanyuma rero tuje mu byo umuntu ahomba sinzi ko nabanda kabareka sinzi ko ari cyo mumbaza jewe ikibazo mfise umwanya twaramaze kubishira muri kamere yacu yuko ari bisanzwe ko zorawe nk'umuntu iya anyaruka zomva ngo gatambuka ngo n'umuzungu donc biri attribué ku bandi bantu atari abarundi nagujye nyene ko gucererwa ikwisaha tubwe namba hari prévu yuko inama iba nka saa moya umuntu agashika nka saa 3 c'est normal ni by'abarundi uravyumva rero ikibazo amasaha y'abarundi mbere insa y'abarundi bisigura ngo unaje no ku mwanya utavuga mujya muntu ngo n'umuzungu ngo ari kwisaha rero je navuga nti bidutwaye iki canke bitwaye iki ikintu uvuga ati ari nk'igikogwa pourvu gihera nigitakaza igi muga kigahera gusa kunyarutsa hayico je mbona mbabona yuko ntaco vyica muri make oya wewe urumva wewe nawe uri umurundi mu bandi urumva nta bindi bovuga nta bindi ndiko dabaza muri rusange nawe urumva umurundi mu bandi urumva nta bindi bovuga mugabo ndagwa karorero jewe indiko ndakora ngaha kandi ntakoresha amaboko ndiko nshikaramu gusiri baziko nababwira umuntu yiza ategeza kuba azi kwandika nifateremo stilo ndiko ndakora akazi ngaha muri BMBC je mpora nkora gashaka hamwe n'ugo yarubira meza zitanze bakamba ati none chef bigenda gute none ndiko sinya makete so makete 30 nama contrat 10 nama projet anga ariko ndanaliza kandi ntegeza urumva ngira uko nkasoma gaca ntanga nisigiza nkandika gacavuga ati okay d'accord uravyumva nkabona nti kumbe namubona BMBC avance kirumvikana namubona BMBC inyarutsa gutera ibintu intambwe namwe twabigishije umutima nyene no gukora ibintu munyarutsa rero kugira ubone ikosa ririmo fata ko umuntu afashe kete canke contrat ari nk'umutegetsi nk'umudetere muri leta muri ministere ukamwarika ikete akarisoma kubera ibyo kunyarutsa bitamurimo gacavuga toke hageze hagati n'amakete barasoma ntibayamara abantu ikete y'imapuro zibira kazoma ntari mare kubera ubunebwe aciriza hagati akavuga ngo kuribandanya hanyuma turabiza hano tuja ukamubwira ati chef rega mwantebeje kaka response urumva ngo ndavyanaliza ngo ariko ngo nkubitiye ngo mu nama ngo ndazokubandanya mu nyuma ni kuvuga rero naho cubona rero inzego ukabona amasosiyete nk'ayi wacu yigenga ukabona ama ONG ukabona barimya boroza baki ntibariko baratera imbere nukuvuga uno munsi uko ibintu kabimara ubimaze kare nka twe turaba entrepreneur turaba chef kubera nkoresha umutwe ma vocation siniyo kuba rapide jewe physiquement comme ça je nshoboye kubanguka mu mutwe ibindi nange murabibona sivyo rero jewe nkoresha umutwe rero mfashe ubuntu bw'ubudokima canke bw'ama contrat canke bw'ama dossier adahambaye nkabushira nkabumwanya munini nukuvuga ncambura umwanya
bwo kuja muri laboratoire bwo kwiyumvira ngo nje ahantu mvuge nti ko najeje ibintu reka nicara ahantu mpemeshikane hanyuma nimvira naho usanga abashefu batwara ibintu biriya abadandaza badatera imbere afata ibintu byose akabikora mwanya munini akabura umwanya wo kwicara ngo yimvirije akazi akabura umwanya wo kuza kunegosia ama discussion guharira n'abandi bagwiza tunga ibyo bokorana sivyo kubera ikintu cyose arose cyo gukora nabwiye ko hari umuntu asoma iketi imisi ibiri hari umuntu bandika iketi imisi ibiri ariko je mfata nkagira draft je nkabwira uwumfasha nti ngira draft beze kunyene cundana nkusore cyavuga nti ubu nyene saa 3 muri heze cyumvikana ejo mu gitondo ashaka kuzana ibintu bire imprevu kubera twara duhejeje ibyo twari ko turakora bikasha bikunda yuko ngira nte ndabikora rero ibintu byo gukora umuntu anyarutsa si ikintu gisanzwe na gato nico gituma ibihugu bitera imbere tinoja mu byo mvatinoja mu by'ibihugu mu byo koronekara igihugu kitari kanyarutsa ibintu savyo ndiko ndajamo mugabo mfatiye ku masosiyete ku bindi uramaze kumva amasosiyete yakwa amasoko kubera tanyarukije sisi kwanga ngo twakwatse isoko byo birabano ngaha mu Burundi no mu bindi bihugu societe bagati wewe twagwa isoko rizo myaka 2 ntibari myaka 2 ntibari bwana gerero muri mati turayikwatse isoko gasha bigenda uko nyene kirumvikana none ntabakire mu ijambo nk'ubu uri mu kazi ibyo byo gukorana ubunyarutsi mu kazi byagenewe bandi hari abo byo babigenewe canke hariho abo byo babitagenewe urumva kwanza umuntu akwiye kunyarutsa ari umushefu twebwe bakomanda kirumvikana uko urumva umwera ubibikuru gakwira igihugu cyose sivyo nukuvuga jewe nko muri BMBC jewe dossier ntirara iraye nyene jenga hana n'abadukana bafite sigise yuko iyo ari dossier zihuta babona ntegeza kugisha mvuzeko twashaka kubikorana ndi kure kugira dossier ntirare uravyumva rero urumva kugira abantu banyarutse ibikorwa biva ku bashefu ni bataza kuba bambere mu kunyarutse ibikorwa bumaze kubona abasokreteri baguha ibintu dossier baguheze kamara ukwezi tarasinywa nabo birumvikana ko bacabwira abitura bati udoze mu ndwiza razi we ba deposit ketano nkuko ketano nkuko ka deposit ketano likamara ukwezi utararitora inyisho ikete nkaje muri BMBC ndiyandika draft cyane nkabwira ababimfashamo andika ibi nibi mu cyo ndawe kirumvikana jewe ibintu byihuta nibiraba bitishuwe umudara ufitanye ibintu mugabo hari abantu twandikira ibintu bihambaye hana hari yamunze gutandukanye nukuri ukwezi ugahera rero bisigura iki burya biceva iyo bitaba biri mu bashefu rero ivyo kugenza buhoro ubwo bunebwe burya ntivyoshoboka nukuvuga umuntu akopya son chef umuntu akopya muvyeyi wiwe umuntu akopya mu pastor wiwe umuntu akopya patiri wiwe ibindi bintu nk'ivyo sivyo ubu ibintu by'ubunebwe bigasheza bava ku bantu bo hejuru bimanuka bakubwiye bati bariko bakankibarabara hajya ukabona ari atevye urumva si kubera abafundi bariko barabikora iriya un chef sivyo nkato muri BMBC je hari amahera mabize ko tubishobera bintu turakora na 24 bira kazi gahere urumva rero umushefu niwe atangura kugira rapidite hanyuma abamukurikira bo barapide kuko niwe babwiye ati nyarutsa ma raporo yiba bagaca barapide nabo bagaca basaba raporo yihuta abari munsi yabo ugasanga no gushika kumwe ho hasi bose ariko rapidement kirumvikana hanyuma rero kugira ngo rapidite ibe twenga iwacu hama contrat ya renouveler y'abakozi bibaye n'ukuntu banyarutsa akazi bazi gukora kuko mu by'ukuri umuntu aza akazi arakora kana kanyarutsa agatangariza resultat rero aho bishoboka abantu bona hano batari rapide kubera hari ibintu bimwe bipfa nk'ubu udatunga dufataje nk'ahana kitura nk'umutegetsi nk'umushefu muri guverinoma akabwira ati je ngomba nkore Uganda rumeze kunuko umwicuye ikete mu kwezi aba yamaze kugura urundi rwa Uganda mu kindi gihugu kirumvikana abo bashaka kumunyarukiriza sivyo canke nko mu bihugu bifise bijya bita ama federation nka za Nigeria zande iyi state imutebeje umugwiza tubashagira mini state bice gihugu nyene gusaba uburenganzira bwo gukora ca kintu rero urabona ikuntu ibintu gutevya ama dossier byo kwikwega mu gukora akazi bikwegera ama societe igihugu amashengero ibintu byose naho usanganye n'ibintu byose hateye indwara mu gihugu
abaje magara abantu bagateba ku gutegura ukuntu bayigwanya hateye imwuzure bagateba gufata ingingo hateye intambara ababijeje bagateba bagateba kugira ku kontrataka urumva urabona ukuntu kwikwega ari ibintu bibi by'ibyaha bibi cyane hanyuma kuvyiterambere se no bivuga urumva nukuvuga nabwiye nti je mpanda abo kuntu abantu bakora ukabona ko ukoresheje umushinwa akora inshuro 10 ku munsi ibintu ngo ngakora nukuvuga naha rero naho tworonka amahera mu Burundi iterambere rizogorana kuko iterambere n'umwanya no gusiganwa iterambere ni ku mwanya sivyo urashobora dufate nk'ubu wewe ugatangura nk'ubu dufate ugatanga kubaka nk'ibarabara mukatangura rimwe tufate no mu Kenya wewe ukazoheza kata amahera wabuze ukazoheza ibirometero 100 umukenya yajeje 500 km sivyo kubera afite rapide cyangwa umushino wewe canke umunyamerika aje 500 km bara n'amasysteme nayo gukora abanyarutsa sivyo rero ucomba iterambere ko idashoboka cyangwa yoba nk'ibindi bihugu mu gihe abantu badahinduye ukuntu bakora ukuntu bitwiyumvira nerekanya aho biva mu miryango dukura kwa bavyeyi batanyarutsa ibintu tugakurira mu gihugu abayoboye ibintu bitandukanye guheranza gutandukanye batanyarutsa ibintu nakubwiye ko uko umuntu bamuha ipete mu kazi ariko adatambuka rumwe ariko adaravuga gomatwa navyumva ariko ikete ari teta imisi 6 ukwezi ariko atete ikete yishura abo bakorana hariye kumvikana ivyo rero cyaiva hiyo hejuru bigaca ku igihugu cyose ukene guca budushwaramwo abagaca babone ngo byagenze gute ne nturumva ibintu harete vugiti ivyo bintu amahera yavyo arahari mugabo ntibirakogwa sivyo ngene saho nyine iterambere riza biva ku kwikwega kwa batoya ayo masoko yo kubikora kandi usanga na wa munyagihugu wo hasi ashashikirwa nawe nyene kuko je mparambona no ku mashanti usanga umushefu nka twe tweka amazu urasanga umushefu n'umuntu uza bose umenga barabitahura wa mukozi akagera rumwe nkuko umushefu nawe nyene yibera hajya muri abanyene aguma yira aga telefone nkuko sivyo bati ko nko guteye imbere itelefone ukadudakorako ravyo mugabo ngaho ushima uko umuntu atera imbere mu kazi agura Android 5 udosanga agenda begekeye nkuko benga ni birera agenda ateriye nkuko ibitelefone nkuko ni tablet n'amakompiyuta nkuko uyi kugira nk'ibintu byinshi musamaza urumva ibintu atwara ugasanga banki byaranze ugasanga company byaranze ugasanga society byaranze ivy'igihugu cyamujeje byaranze kubera iki uko atera imbere muri uko bamuna mu bintu bihambaye niko yongeza bituma nebwa kirumvikana bituma nebwa bituma umuntu anebwa harimo guteramira mu kabana guterama ku kazi ivyo harimo kwerekana nyine yuko gutereta ikintu wihutumenga birasuzuguritse umuntu akagiye kubwira ngo hewe ngiye dossier ngo uzugaruke ngo tureta kizinga tutakire 17 uzugaruke 27 ukajana ukibata niyo mushefu ikete nibyo nzogaruka 27 gutora avyumva ikete nibyo nzogaruka 27 gutora ariyo kije cyo bwira umuntu nti nka ayi muri BMC naka terete iki kintu ucugishira naka saa 8 muri mukimpaye uravyumva kubera sinemera ko ibintu bikorwa mu mwanya udashoboka iterambere cyariza muri entreprise mu gihugu n'ahandi rero jewe urumva janema abantu bakora nabi bakora nabi sinavuze yuko iyo umuntu adakoze akazi kamare nta n'umwanya wo gukora recherche kamege muri abajene urumva muri bimukora nk'ibyo mitevye mukoramo ndazi haguma hazi uhinga bashaka gukoresha aba televiziyo il faut que muronka umwanya wo guheza akazi ukarumwanya gusoma igitabo buravyumva ukarumwanya gusoma igitabo no gwemvira ibintu by'akazi il faut que uronka umwanya wo kuza kuruhuka kuraba televiziyo urumva uko yakazi bakamaze urabuko abandi bakora cyo kwinspira kuri il faut que uronka umwanya wo kuyaga n'abagenzi kugira stress gabanuke none bikunda ryari il faut que uronka umwanya uko umutima kubwira uti ryoherwa ntaco wagirirwa kubera uziti nagiye muri weekend ibikorwa byose nabiteguye ntatashe yandaranye rende nzokora sivyo ngaha mu Burundi ntibihari jewe nk'abajya abantu bose bazi yuko bafata ibintu bakabihindura birebire kandi ari bisanzwe iyo tubonanye
igihe bariko batubwira ngo rindira amezi 6 ntako tuba twogira bamwe sivyo bwiye ahantu ugasaba ijambo bakubwira ngo nguduze ngo gutake zingahe no nakugira hari nk'umuntu basabikira leta nere leta kutayi wotuye igihugu urumva ntakugira uca uranuma mugabo bamenye ko ni nko kwegera umuvumo igihugu iyo umuntu ariko akora ibintu ajejwe no ngaha muri entreprise no muri television iyo wase gukora akazi ukamare ni ibintu bibi cyane kuko nkatege iyo ukoze ugaheza nkaje n'umushefu ukamara rapport itariyo ndaronka ubihejeje kare ndaca ubu mpaye mwanya gucira gukosora ukamwanya gusubiramwo kuburyo niducereze umuntu kirumvikana ariko wikweze ucundanira dossier dernière minute wayidutumye nawe ariko umujyanga yinsaba ugasanga stress iragize ugagirane hanyuma kucyono bandanyako ndazogishikako abandi mu bindi bihugu mu byukuri bagerageza ibintu byose bikogwe mu mwanya uri munsi cyane bari barateguwe mu mwanya uri munsi cyane bari barateguwe ni hajya umva n'amaterambere ashoboka uko amaterambere ntashoboka dans les conditions normales iterambere rishoboka iyo abantu bakoze ibintu birengeye bisanzwe ntibikunda ko umuntu akora ibirengeye bisanzwe igihe ikintu cyose agikora mu 2 fois umwanya wari watekanije nuko murakoze none nkaho mwibaza ko ari giki cyo tuma umuntu akorana ako kageso iyo ari mu kazi bituma niki mu kazi urumva nkaje ndi umuntu azi kuyobora ni komanda wa vrai mugabo ntushaka komanda umuntu kuva mu bwana azi ko adakeneye kunyarutsa ntushaka kwimukuramo rero uburyo bwiza nuko yo binyigisha nko mashuri akayo vyigwa ama competition de rapidité mu gukora ibintu urumva wiga kubaka kunyarutsa wiga gukora plafond wiga gutera amatara wiga gutera makaro wiga gukora amazi hakaba competition zo kunyarutsa kugira igihugu gihinduke je ari nkurikije hariho ico no kwita niveau iri hasi mu byo gukora akazi ngaha ku buryo iterambere nyene ryo tugora kirumvikana ryo tugora cyane ryo tugora gose n'ibintu birebire rero je sintu mbona bisanzwe abavyeyi bakora rero yabo hanyuma amashure kubera ari aha ntuze abantu niha intumbera abantu hinje vyiga vyojamo kuko mu buzima ntibakeneye kuba abahinga abascientifique bakomeye abantu bose bazi kunyarutsa igihugu cyagitera imbere ku bantu bafise ako kageso none n'abakire mu ijambo nimba ataco mufise mwakongerako mutubwire ku bantu bafise ako kajambo mu bahanuriki ako kageso akajambo umaze akageso n'urugeso runini ivyo byo kwiga ko umuntu yikwega arabwiye ko biri kuva hejuru kuva abantu benshi n'abachef muhura n'abatwarinze n'abakomersa n'abaki uravyumva nukuvuga n'abakomesa benshi bafise ubushobozi burenga ngaha tubona bageze mugabo umuntu arakora buhoro ugasanga udadani kuza cyane kandi rekondition zazikwiye rero jewe no hanura banyarutse abakiri bato bamenye ko bakuriye mu gihugu kirimo ibintu by'ingorane zo kunyarutsa akazi umuntu amenya ati nkuriye ahantu bijya nk'ubu ubyawe na nyoko wawe akubita so wawe urumva nawe urashaka kuza kwita umugabo wawe Ibujya nico nagira mvuge ntabaciriyemo reka mvuga akantu gatoya muri kwa generalize kuvyerekeye imibano y'abantu muri psychologie rero bavuga ati ingeso y'umwana bavuga ati l'éducation d'un enfant se construit 20 ans avant sa naissance donc indero y'umwana comportement y'umwana yubakwa imyaka 20 imbere yuko abaho ikazobandanya gushika abapfe nimba mama wawe yaracererwa ku ishuri uravyumva nawe bizobukonyene ça veut dire uraba influence na wa muvyeyi wawe urumva ikintu nivyo abantu by'imibano umva ari kuvuga ati jewe rero nkurikije ko ndabibona urumva nkubu bive ku bavyeyi we wase ko mvuga ivyavye ngo ndayimare navyo ni kuvuga ufise nyoko wawe kwita so wawe yiga muha makove n'inkoni atamusumira wewe nawe uri mukobwa amahigwe menshi nka 180 uzokubita umugabo wawe kiretse ugize yerekwa ukabona ko nyoko wawe afise ingeso mbora cyakurikirana kirumvikana mugero abantu bakeyi nibo bafise ubushobozi bwo kwitandukanya n'ingeso z'abavyeyi babo zabigisha babo z'abategetsi babatwara
none ko wumva nakwetse ukuntu imeze sivyo nakweretse guhera ku bantu bafite amabanga akomeye bagenda atambuka rimwe mu kuvuga agaragaza agakoresha rumva uzumvize Trump umvirize Macron umvirize ngira ngo umvirize Zelensky umvirize bande umvirize abategetsi naho muri Afrika mbere uravyumva uze umvirize ba Ruto umvirize ba Samia sivyo udomva uko navuga sivyo umvirize abagudatunga ba nk'aba muri Afrika ba Jack Ma ba Bill Gates abantu bose ba Dangote ariko baravuga urigera mwumva ariko avuga ngo rava Cyo kwa bijambo rero bacitse oya ngaha kugira ngaha ujya hashaka bari hantu ngwe babiyagira bagira bati kiradira kuzura uravuga nk'umuntu menga turavuga nyene ubwoma twabana bakubaro byo aroroke naho nyene hari nk'ubunebwe gutanga ijambo mu masaha 8 bari kwitanga mu isaha imwe n'ugomvye igihugu uravyumva kirumvikana ni kuvuga rero kubera ikirene ko ndavuga rero abantu bakiri bato bamenye ko bavuka mu gihugu c'abantu batanyarutsa batirekura mu gukora urumva mbere no mu bintu byinshi no mu makontra no mu administration no mu iki byose bitavaho biri rero aca kuravuga ati ngomba nze ndabe ukuntu nodana gishasha sivyo nkaje ndazi nkaje mwebwe muharamunuka ngo mvuga ngo kutagomato uravyumva yego kubera iki murabira je mpanavuga nikiradakurabira ko byananiye ibintu sivyo ibintu bidatangariza itanziza nta kugira reference abantu nibisunge abana bavuka mu Burundi bamenye batabakiri bato bari mu za kaminuza bari mashuri yisumbuye bari hehe ubete igihugu cyacu abantu ntibanyarutsa shaka gutera imbere ndenige gukora nyarutsa birumvikana n'ubwenge bwanyu mumenye kunyarutsa kubera rapidité ya vrai ni mu mutwe aha niho namvuga nti ni wa mutwe utagira ubwenge uruhisha amaguru sindiko mvuga ngo abantu bahuruduke oya ifoke ivyo umuntu avuga n'ivyo akora biba alimenté par sa capacité intellectuelle ipanze neza tuko no muri rapidité ashaka kubingorane nimba umuntu avuye gukora ibintu atabiteguye neza sivyo mugabo umuntu afise mémoire ipanze neza adafise problème arashaka gukora ibintu yihuta kandi akabikora neza hanyuma urabona abidana adana zivyo yakoze agashaka inyungu n'ingoga agasubirayo kubyo ushaka gusanga wikwega agurisha rimwe unyarutsa yagurisha kabiri umva inyungu ndizingana ndatureka raba nk'abashino hakarorero none kujya kuntu banyarutsa nubona ko isi yose bayiduze imiduga yabo ibikoresho vyabo ibiki vyabo nene ubona ko batunze barengeje none baza ko abandi barunda kwiki ijya rapidité uhaye mushini kinakora ahera gukora bibiri umunyamerika akoze kimwe bo banyamerika nonyene baranyatsa cyane uravyumva nabazungu mu bandi uravyumva mugo nk'abashino bararengeje nabo urona ko inyungu zishaziza none twosiguri kandi iboneka abanyarutsa ivyo bashikako twege nitwikosore mwege mikosore n'abana banyu muze mu bafashe kuba abantu banyarutse ibintu igihugu gitera imbere urakoze murakoze cyane none nko kuri mwebwe mu murongo ya entreprise iyo ngeso mukaba mwarayibonye mu bakozi mu bamurongoye hoho mwikinga gute muri ico gihe twege hari habo tubwira utibaye uko kuntu wikwega birarenze ntibokora ngaha twopfa n'inzara uko ntacyo uriko atwinjiriza kirumvikana hanyuma hari habo duhanura hari abikosora mugabo urumva je cyo ntahura ndi umuyobozi sinotwara hejuru sinoza ntibyoroshe guhindura umuntu ibintu yakuda atimviramo turafise n'umuhamagaro wo gutahura bamwe bagerageza kwihata mugabo tugana ko vyase ngacavuga nti birumvikana birakwanki kuko wakuze utanyarutsa rero ntiwoza ngo afite 30 muri BMBC ndabigisha gukora unyarutsa birumvikana rero urumva bisaba ko iyo umuntu arengeje nko muri privé twege ngaha ntakora iyo umuntu arengeje kwikwega iyo umuntu naho tubona ko ari ashobora kuba dégauchissable turashaka kumudegoshisa tukamugarukana boro ku murongo wo kunyarutsa ibintu hari nawe tuvuga ruti yagerageje mugabo ntashaka gushika dushaka ariko kubera tuzi ko atari kuzagiwe ari byo yonse tukamureka murakoze hama nko mu gihe uco usanga umukozi
yabonetse ko afise ubunebwe mu kazi mugabo ukavuga ati uyu naho afise ubunebwe hari igihe akora igikorwa kikarangira ukatusanga ntiyashatse kukinyarutsa kubera nk'ubumenyi bukeyo bafise mugabo akitonda kugira ngo amare cyagikorwa oya ibyo kwitonda sugira ngo kimare cyabikore neza umuntu yitonda kwera imvo zibiri ni bya bindi by'ubunebwe nyine bw'ikirundi canke ntavyaze bavyumva umuntu wita pro akora ibintu amenyereye ya forme mwe afite experience ibintu byose akora bikora anyarutsa rero chaque fois ubonye umuntu ariko arikwega akora nabi ntuze banga ngo makontorole oya abantu baba pro ibintu bikora abanyarutsa bikora neza rero ntuzeya hajya iyo umuntu turiko turamuforma turamutahura mugabo tumaze kukubona ugeze ahantu bugati ibyo ukora bizi ntibishaka ngo bukore neza no kuko ubwonko nibwo buyobora amaboko umuntu akoresha yego twibutsa abadukurikirana yuko ikiganiro gihe cyagenewe gukangurira abantu bikorwa kurwanya imigenzo imigigwa n'imico mibi bigumiza abantu mu bukene ubundi muyobozi turiko turagera ku nsozo y'iki kiganiro ariko adukurikira bazi neza yuko turi mu kiganiro icanzo cy'iterambere aho mugerageza guha abantu ubutumwa mubakangurira gukora uko canke kuriya kugira ngo babashe kwiteza imbere no kurwanya ico cyose gishobora kuza kibasubiza inyuma none nk'akajambo kanyuma muba mushikiriza abatwumviriza kavi wanyu je ntabyo twabivuze ibindi vyisivyo mu Burundi hariho gukora abantu bikwega bavyumva yego abakiri bato bamenye ko bavukiye mu gihugu kimeze uko baze bakure bahangana niyo defo ko bashaka kwitsinda nka general itsinze kaje sinikwega n'abandi benshi twara ngani bikwega abandi twara abaforumye bashaka kureka kwikwega baye ko turi mu gihugu abantu bakoze bakanyarutsa bumva umenga barasuzuguritse sivyo umenga nindushi iyo umuntu anyarukije rero bakure bahangana niyo defo kugira ngo bakore biteze imbere udakoze ibintu ngo bihere nutera imbere uko umuntu yerekana resultat hanyuma abajeje nk'indero mu mashuri hatangwa ivyigwa byo kugishana kunyarutsa para gusanga umuntu ngo acu ubwenge ifoke bigisha umuntu gutanga resultat kumanya mwiza sivyo hanyuma ibyo bintu bamenye ko arizo bituma abantu batera imbere twekaje abaroro bw'intuze bwa bw'ibihugu nk'ubushinwa abantu banyarutsa cyane akazi n'ibindi bihugu bace babona rero ivyo dushaka gushikako hanga abantu bize gukora banyarutsa ivyo amatebiza yashaka gushikako ukumva nk'ama decision politique nateze imbere igihugu nabo bafata ingingo abategetsi bashize abantu ku mirimo abantu bagakora bikwega nti zangingo zabo ntizo byara resultat urumva baruhiye ubusa birahambaye ko abantu bamenya kunyarutsa ni hakujya kuntu mu gisoda avuga bati imbere yuko umuntu aronka inko za rutura yuko aronka zaransenya amazarutura imbere yuko hagira iki umusirikate zo kafise morale umuntu akora yikwega rero yinefura ameze nk'umusoda atagira morale ntashobora gutsinda urugamba naho muha ngira nga madrone ni kirama misile za rutura hakora morale mu kazi hakora morale mu iterambere hakora morale mu kibano hakora morale ahantu hose abantu bakorera bazakora babangutse kwira bigenda neza rakoze twibutsa bari ko baradukurikira yuko mari kumwe na Caritas Nduwimana kuri micro dufadikanije na nari kumwe na Caritas je umukunzi Katia Benita kandi mandanda batumira gukora partage mu biganiro byacu mudukurikirana n'ikibiraho kuri BMBC Broadcasting munadukurikirana kandi ku mbuga ngurukana mumenye zacu zitandukanye aho cyane cyane mushobora no kubona ikiganiro icanzo cy'iterambere tumaze gukora bimwe mu biganiro byinshi bishobora gukangura gushobora guhindura haba imibereho yawe haba mu kazi kawe icuka mbe gukora gute akazi kawe kugira ngo ushobore gushika ku ntego wihaye ndagushimiye cyane Caritas ku kiganiro nshimiye n'umutumire w'uno munsi ku mpanuro n'ivyigo yashoboye gutanga ego nizere ko isango ari mu kiganiro cyacu gikurikira tubabwira ati murakoze cyane isango naho mu kiganiro icanzo cy'iterambere cy'ubutaha murakoze